Harasinywe ku mugaragaro amasezerano yo gufashanya hagati y'ishirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu n'ikinyobwa Amastel biciye muri Burundi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Ruhuhuma mwaka wa 2026 hategurwa inkino mu kuryosha ivyo birori ku kibuga ca Departement des Sports mu gisagara ca Bujumbura. Muwapfasoni Gladiators yatsinze Rezipo ku manota 53 kuri 50 mu bagabo urunani ruca rutsinda Dinamo ku manota 70 kuri 65. Hacimana Claver umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira bimwe mu biri muri ayo masezerano. Kuri no munsi uri hejuru igerekezo rya 28 z'ukwa kabiri turamutse dushira umukono icese masezerano ari hagati ya Federation ya Basketball mu Burundi hamwe n'ishirahamwe Burundi. Ayo masezerano rero nayo gushigikira ibikorwa bya Federation ku myaka 4 kuva uyu mwaka gushika mu mwaka wa 2029. Amasezerano rero hanini nkuko abarundi benshi babibonye amasezerano ubwa mbere azanye bishasha amasezerano ubwa mbere aje arimo gushigikira abafasoni bavyumse amajambo yashikirijwe ubu no munsi abafasoni nabo nyene bari mu bafashwe mu mugongo na Federation. Ubwa kabiri nuko ayo masezerano izanye ikindi gishasha kijanye no kuduza ico no kwita monte ya sponsor yahora ihabwa ishirahamwe rya Federation ya Basketball. Atangwa amasezerano mu mwaka wa 2021 yari amasezerano ubwa mbere twashira imbere kinyobwa ca Viva ariko nko amasezerano yabivuga Burundi irafise uruhusha rwo guhindura ikinyobwa amasezerano kibandana. Mwarabonye ko twavuye kuri Viva tukaja kuri Vitaro no munsi amasezerano mashasha rero bazanye ikinyobwa ca Amastel ariko naco nyene muri imyaka ine kirashobora guhinduka bakazana nk'ikindi kinyobwa nka Bayare cyangwa bakazana ikindi kinyobwa. Ni kuvuga yuko ihinduka ry'ikinyobwa nta incidence ifise kuri rigamo ariko ico mu yacu cyo nuko muravye urugero basketball rigeze ko muravye ingene ball dufasha mu mugongo nta nkeka kuhiganwa rigiye gukomera cyane gose gusumba indi myaka yose ngo nta nkeka ko ubushimwe bugiye kwiyongera ku bwayo masezerano. Uja gushobora uratagata mwabonye yuko ubushimwe ari bwiza. Iyi match nta anje nimwe yari ifise zari match zibiri zo kuryosha ibirori vy'uno munsi byo gusinya amasezerano officiellement. Nta anje nini yari ihari mwabonye yuko ubushimwe bwari bushimishije nta nkeka ko no muri saison régulière canke muri playoff ubushimwe buzomeze neza cyane gose. Bwa mbere nagira ntera kamo abarorerezi kuko nibo baryosha hajya abarorerezi basubire baduhurumbira nko myaka ishize batwitabe barorera umupira uzoryoshe cyane gose. Mwabonye n'abanyamahanga bari barimo benshi ariko bajya abana benshi bavuye muri B mwabonye ko ari kazoza keza n'itunga ry'igihugu. Abarorezi rero mwitabe murabe amatara mubone ngene vyifashe. Bwa kabiri ntera kamo imigwi rishirizaho kwikomeza cyane gose kuko muravye nk'umuguru nane mwabonye yuko bari abana tubara abamenga ntibaza gusinda ariko babonye yuko bakenye umupira mwiza bakinishije abana bo muri B kandi bagatsinda. Akamo rero ku migwi nuko bo kwitegura cyane. Hanyuma ntera kamo ku basanzwe bafasha Federation ya Basketball turabateye akamo mwabonye super batikadoha kadoha amabati mwabonye yuko ibintu bimeze neza cyane gose kubera Burundi nandi mashirahamwe rero asanzwe yifuza gushigikira cyangwa asanzwe gushigikira Federation turateye akamo adushigikire dutere indi ntambwe turonke arena isakaye neza kugira ngo inkino zibe mu mutekano kandi neza cyane gose.
muri Superbat batanze amabati yo gusakara ico kibuga ca basketball ngo barashima uko bariko barakorana na Febabu baravye uko abantu bari bicaye batekanye mu kuraba inkino kubw'ingabire babahaye amabati nkuko tubishikirizwa na Nikodemo Manirakiza umuyobozi w'ubudandaji muri ryo shira hamwe. Turashimye cyane uko ikowa cyagenze niyo mpamvu nashyitse no ngaha nejo bari baje amabati twara yatanze barayasakaje ejo hari umunsi mukuru ukomeye mu nkino zari ngaha abantu baricaye batekanye atazuba atamvura n'abugingo n'ubu abantu mbonye batekanye. Rero twebwe twashimiye gukorana na Febabu kandi no tugiye gufatana amaboko dushishikare kuko dushike kuri mbona kazoza ivyo turiko turakora twakoze ibirama umuntu wese ivyo ariko arakora aguwe neza. Rero nka Superbat turashima cyane ukuntu Febabu yemeye ko dukorana. Erega hari abantu badashobora bavuga ati ivyo bintu vyanye navyo twemeye. Febabu yaravyemeye kandi Febabu nayo nyene ndazi ko ifise ikibivuga ko kuko natwe kuba twaravyemeye vyabaye vyiza. Rero kubw'ivyo twaza ko tugiye gukorana n'ibirenzi ibi tuzobikora ni muri bwa bumwe. Abakunzi ba basketball icyo ndabahamagarira nuko batozimira ibati rya Superbat iri ku mugaragaro abarisakaje babonye ubwiza bwaryo nibace bagenda basuzuma ubukomezi bwaryo hanyuma ndabahamagaye n'uwundi muntu wese yumva yo ibintu byo kubakisha aho ndavuga imisumari ndavuga amabati agezweho yizewe baziba barize muri Superbat ukuri bazokubona icyo gituma ibintu kwabishyize ku mugaragaro umuntu aba yiyumvira ibindi binyuranye n'ivyo ariko arabwirwa aze agende amenye ukuri uko ariko. Mu gushimira iyo migwi yakinye umugwi w'urunani na Gladiators baronkejwe imiliyoni 7 umwe yatsinzwe Dinamo na Rezipo ihabwa miliyoni 3 z'amarundi. Kuri ako kabahasha katanzwe na Burundi umushinga amateka Aruhize na Karutimana arongoye Febabu akaba nawe yaciye yongera imigwi yose y'abakoga umuriyoni umwe nayo imigwi y'abagabo ayongera miliyoni zigera kuri 2 z'amarundi.